rero agiye gufata déplacement mu ngo yankubise yahitanye ikibobo ciza akimucumita mu rubavu mwavye ndavuga ati siratuguye ko ati turaba dukubita ko no kandi twaba hafi y'ishuri rero tusavuga ati twiko tuja muhira umukecuru waratubamba aratubaza ko yaturugitse kujogwa no kwishuri rero turavuga ati aha rero ikosa rya jewe gukora amakosa ubundi Soso ari warangaha n'umugenzi wawe utubeshi sha nari mfite n'amafuti menshi gusa je nakoresha na grand frère aho uri n'ukuri sindagusarishije ariko cyatwaraye rero kubita amazero mugabo ndi kumwe na grand frère rero urumva ni rero je nibaza iyo usenga uretse ko nawo wandi uvuga ngo ntabwo baba bari hamwe ndavuga bongira ngo sinzi ikindi gitinyiro batubonamo gusa ni usenga iyo wegera Imana hari ikindi gitinyiro Imana iguha utazi yakiva bigatuma rero abandi nyine babona ngo kwegera sinzi byari ko apa yuko nongera muri mba nshaka muremure yirabura par exemple niba nshaka muremure yirabura ndongera ko nshaka umu adventiste kugira ngo atreta nitwogenda tutawagiye ako kantu karimanika yogenda umwana mutoya nagenda ndashizemo akandi kantu tuvuga ibibazo nagenda ntabatayemo uko tubona turaba membre ba Holy Voices Band ngende kuri YouTube channel ya Holy Voices Band Degenza nacho ninya Yesu yambabari jaha nakuwe kwingoyi zumwansi zose You well know my people, it's another blessing kwa na mkumusukundi wakunzi wa Kamo TV. People them call me Dan for real, the champion most conqueror from zero to hero, from nothing to something. Yes, wakunzi wa Kamo TV. Mumbonye ngafise Mike mba ndabazanye exclusive contents zitandukanye. Habi ziwe mu industry ya kabiri gatandwi canke ziri mu buzima busanzwe. Yaba commentaires zidukebura niziduha inguvu ziratwongera inguvu nyinshi cyane gose. No munsi ndi kumwe n'abigeme babiri. Abigeme babiri murabona kuri screen za Kamo TV reka ndabareke bidondore batubwira baribo nyine bisange ndabaramukije ndabakiriye no kuri Kamo TV turahera iburyo cyane turahera ibubamfu turahera kwa mukuru cyane mutoye mukuru mukuru ninde reka dore muto mugabo rero uraziko umega rero mukuru yaravyibushe yaronse ibiceri mfise n'ukuri utari wafise inzigo reka naco duhere ego murakoze firstly mbazikora mutsa abakunzi ba Kamo TV mwese aho muri ama big up mesh rero kwizina ni Ngendari Charlene Sanchia ego abavyeyi banje barakijijwe ndi umukristu ndi umu adventiste w'umusi w'indwi n'umusi w'indwi kw'isabato tsenga kw'isabato ego kandi navutse nsanga ariho nyene dusenga narindi shengero nabarijwemo murakoze okay turakwakiriye Charlene Sanchia pana tia Sanchia Sanchia ibintu bigoye cyane gose reka twakire gaha sawa Dan njemeze neza vraiment Kamo TV murakomeye cyari nyonze masara ko nakuze numva banyita ndi adventiste ndi umunyeshure ndi murundi kazi arandiyaka arakuriaka akaza kukubwira yuko utari umunyeshure ega mukuru nyavuga mutoye ubundi ni mukuru ariko nanjye mufata ko ndi umurundi kazi kandi wize ntagufate nabi nanjye narize kandi nanjye ndi umuririmbyi niko umurushije harera ko
ndumva utuntu muza murongerako umwe nawongerako urabona wari umudive tegereza kuba uzi kuririmba rero n'impamvu yo kuvuga nze nibirajanye harya bose bararirimba umuririmba ijwi rya gatandatu mugabo ukabumenya okay Solange ndakwakiriye na Santia ndamwakiriye ndabakiriye mwese kuri Akamo TV muri Sanze aha ni ku muryango wagutse muri wambwiye ko murabaririmbyi je ndakeneye kumenya entre temps wavuze ngo uyu ni mukuru ni mutonya bimeze gute kugendana sinzi ko muravukana byavuga cyane muvukana nyene kubwa nyene ya maraso ya Yesu turavukanye twarakuranye nubwo tudasangiye abavyeyi nyene direct ariko hari umuvyeyi mwe muhurirako oya we afise abavyeyi biwe nanje afise kandi bose ni beza abavyeyi bacu nuko aho turabakunda akana inzoshirako rero okay mwisanze mwese muririmba mwisanze mwese muri abakristo burya reka kuvukira mu muryango w'abakristo novuga bimeze gute hari abantu batigeze bavutse basanga abavyeyi babo batakijijwe bavutse abavyeyi babo baje gusenga dimanche kujya nyene biba bisanzwe nakaye karusho kugira usanga bafise abavyeyi babo bakijijwe muri rusange ishuri cyangwa ishuri kurane bwawe reka tugere kwa Soso ndakunda kuba Petero arihuta mu kuvuga nabivuga ko ni ikintu cy'ingirakamaro na cyane cyane myino asigaye kubaho kubera ko hanze hari ibishuko byinshi rero kuvuka ubona umuvyeyi agufata ukuboko uje gusenga Imana akayigukundisha ni ikintu cy'akamaro cyane rero novuga ku bandi bw'iwanje n'amahirwe twagiriye kuvuka mu muryango ukijijwe kandi bakatwereka inzira nziza kubera ko hariho ikintu ubona kandi uvuga ko ari na ciza mugabo kubera ko ya ndero wakuriyemo ya gikristo udashobora gukora rero je novuga ni ukuri n'umugisha twagiriye kandi n'amahirwe Imana yaduhaye niko byumva nawe Gasanje ntabwo noja kure cyane uretse kuvuga gusa ko ari amahirwe umuntu aba yaragiriwe kuba imbere y'Imana burya twese Imana tuyifatanye nk'ikindi kintu kandi turayikunda n'umusuma agiye kuyiba aravuga ati Imana umfashe umfashe ngira n'igihe n'umurozi agiye ukinda avuga ngo Imana umfashe babandi baguruka hejuru nawe navuga ati Imana umfashe sinkoroke ariho nabonye yarayakorotse yari yasenze rero kuba gukura mukijijwe muhira ni ibintu vya mbere kandi binaryoshe burya biraryoshe kubera ko hariho ububandi udakora kubera za limite nyene wakuriye ko byo gusenga hari imipaka nyene ubutarenga ni vyiza cyane vraiment abajene musenge je novuga ni nohera umuntu akiri muto akiciga nko kwishura kuri secondaire byari bimeze gute kubera urumva hari abantu usanga nk'abakristo basenga byo mu magroupe biblique usanga batabafata cyo kimwe nabajya n'abantu usanga bakunda kuba bari bonyene wajya impress je nakunda kwibona kandi nageze kwiga kuri ku ishuri rya riri sous convention ya Pentecôte wasanga ari abantu baguma hamwe kubera iki je namankene kumenya kuri iki bagumana bataba bakeneye kundi muntu aza muri aka group niwe bimeze gute bose nibaza ko babyanse ko muguma hamwe gusa hari ikintu kiba kiri muri bo kitari mu bandi batwara mu bandi hari ningira ngo n'imico kanaka babanka kwamura ahandi niko no bivuga nkaho kuko twese ko turi bose turabegereye yo kwanga rero je nibaza iyo usenga uretse ko nabo bandi uvuga ngo ntabwo baba bari hamwe ndavuga ngira ngo sinzi ikindi gitinyiro batubonamo gusa ni usenga iyo wegera Imana hari ikindi gitinyiro Imana iguha utazi yo kiva bigatuma rero abandi nyine babona umengo kuyegera sinzi byari imenga si cyane gose rero sinzi ngene babibona
cyane cyane nama niyumvira fate nka mwebwe ndose no musi nimwe mu mwasirukiye abo bandi adolescence yanyu yari imeze gute je nkene kumenya muri rya myaka uri umuntu asenga adolescence muyije gute rero kora urashaka gusanga ari abana bariko badukurana ngabe nyuma ya Kamo TV ugasanga n'abantu basenga mo ugasanga kubera adolescence ni ikintu umuntu wese ategereza gucamo eske mwebwe mwagiciyemo gute sancha wagiciyemo gute je rero bashamvuge gute jewe nari mfise ibintu binyokipa byinshi hariho mvuge ama service yo kuri eglise anyokipa kubera ko hariho ukuntu muri eglise adventiste twebwe hano iwacu mu Burundi nibatse ko n'ahandi ariko biri mercredi turasenga nyene après midi na vendredi tukagenda gutangura isabato rero jewe rero ukuntu byari bimeze okay nakuze ndirimba mba no muri jia jeunesse adventiste urumva ibyo bintu rero byose byarashobora kunyokipa kubera ko wasanga umwanya mbonetse muhira wa après-midi haba ari lundi na mardi gusa mercredi nava ku ishure nkashika muhira nkaruhuka hanyuma nkaca nja gusenga kubera ko haryo wasanga kenshi turi no kuri gahunda yo kuririmba muri ko hari nyene y'abana naririmbamo jeudi nava ku ishure nkaja muri repetition ya chorale vendredi nkava ku ishure nkashika muhira nimba dukorwa twite gusabato urabona ko nivyo gusabato twiteka vendredi mpejeje nkaja gutangura isabato ku isabato naho naja gusenga avant midi après midi nkaca nsubira mu vyigwa vya jia cyangwa dufise nka ceremony runaka ya jia ikacinyuka twagenda cyangwa hari nka concert tugiye kuririmbamo nkagenda dimanche naho avant midi nabyuka nja muri jia après midi nkasubirayo muri repetition nta mwanya wige nta gahengo yaronye nta gahengo kuba nizo condition nuba no kwishuri nyene Imana nayo yarabimfasha muhagiye rega Imana nyene uyavuga ati igumeze ni kakandi umva imeze nk'inko iguma ibundikiye n'uje yagumye n'imbundikiye rero kwishuri kaca bigenda fresh nakuta amafrappe y'umesha yatugiye soso navyo bimeze gute aboje rero Mora niyumvira ko nagize adolescence nkomenga nzavangira ahubwo turi daje kubera ubu ni nk'uyu ko byagenze kora kwa kuntu baba warakuriye mu ishengero ababyeyi bagufata ukuntu nyene biragoye ko ugira ibintu bikokipa kenshi n'abagenzi ubu usanga ari babandi mugumana muri rero biragoye ko umuntu avuga ngo naragararije ya none Chacha kubaza akabazo ngaho nyene muri abakobwa kandi Imana yashizeho umukobwa yavuze ati aya mashurugwe nayo kwadumira nayo kubona buriya naho mukijijwe ntiyabura abantu babona b'abahungu tunemeze gute muri adolescence nta muhungu yashaka kwiza kuyipopoza akavuga ati Soso je bimeze uko nuko bimeze uko nuko byari bimeze gute byari bihari kandi babandi bari kubyara niba basanga mwabamugumana nyene aho hafi gatone wumva hagati yayo ugasanga numwe muririmba yari imbere muri jawa muri kumwe umbe bakunze wa Kamo TV umbe bandi muri korale nabone baraduraga natwe n'ibiremwa afite umutima sivyuma baga sivyuma rero gatone nk'uyu n'abazotubona muri egize bazodufata gute usanga ari ibintu nk'ibyo ushaka nyene kuvyegeza nta mwanya munini ubiha nta mwanya munini wavuga ati jereka ni concentre kuri ibyo okay byarabaho ariko nyene wacumenya nawe uzifatamo gute eske nyene birakwiye ko tujya mu iyo copinage nyene mugabo hari gihe wacuvuga toya antuka zoshika ikintu nyene nivyo birinze bishika none mugira mubwire yuko iyo myaka yose mwayiciyemwo ata muntu mwiseshere zaho mwije makuru oya ni ibintu bibaho
ni ibintu biba ngo ntibiba nimba bitabaye ko ibyo byabaye ku mugenzi wanje cyangwa ku wundi muntu bo nibaza ko uramenya ingene wijera uramenya ingene ubigenza ego ibyo bintu birabaho kandi nta muntu n'umwe bitashikiye mugabo nyene uramenya ingene uhantu uri umwana w'umutima kandi uri umwana yagendeye kuri ya kondisiyo yo gusenga n'ibiki uramenya ingene uvuga ati none ibintu ndimo ko ari nibyo uganuza n'abagenzi ugafata icyemezo niba ubona ko atari ibyo ukabireka ukabandanya ibindi bintu kubera ko apera iyo kopinage urakeneye ishuri witaho rero badukoresha ikibazo mwiyoje yawumvise urakeneye kuzokwiga ukagitora urumva samedi hari igihe baduha amasomo ugasanga bafashe zaburi yose ku mutwe urakeneye kuyiboroka urumva wasanga ari ibintu bigoye nta mwanya munini numva waho ivyo bintu mvuga ati none ninagenda mwa bino bintu bakabaza ejo mundi murijiye nza kwishura ninakinanirwa abavyeyi banangira amahera ya uniforme ayandi mahera bari nzobishuriye kandi ya uniforme zirazinja kanshi okay nyene hari ibintu nyene gatireka ni concentrate kwanza mugabo hari utuntu ducamo muri iyo periode nk'udu challenge nk'aga challenge nka Sancha wowe wiruka nk'akantu kakubaye ko muri iyo periode ukavuga ati vraiment kano kantu y'Imana itahaba dore kugenda guki kubara nk'aga Sancha dushobora gusangiza abakunzi ba Kamo TV mana we Chacha Soso nyimba kaje nyine ubwo nyene nako numva kubera apana dufate no kwiduza kopinage akantu gashobora kuba mu buzima akavuga ati Imana ngaha hantu itahaba je vraiment no kuri mvuga kibande sinze ko ara gacare wera ko umukobwa no mukodo birajana se rero iyo umuntu nko uya uri kuraririmba uri muririmba cyangwa uri muri jia n'ibiki ariko usanga wisize wirengeje maruje kigo hariya urumva wazikabukanije gabanya ivyo batombira nkana ukamubaza ati wewe umunsi yankana rero nubungira ngo amabonye ko natwe nisi wari tisize nimba ari imyaka nimba ari ikije bigenda tufate bon duciye muri iyo myaka nyene tuba dukijijwe ntitubura dukora urashobora kuba warakoze nkakosa nk'umuhira nyene ukavuga ati haka nakosa vraiment nakoresheje n'imyaka ati mama yarambwiye uko uce papa yarambwiye uko kuba nkakaye gasanje jewe ikosa rya jewe gukora amakosa ubundi Soso arabibona ngaha na mugenzi wawe utubeshi sha nari mfise n'amafuti menshi gusa je nakoresha na grand frère aho uri n'ukuri sindagusarishije ariko sha twarayerera kubita amazero mugabo ndi kumwe na grand frère rero urumva ni bari kuguma twiruka ko ndibuka rimwe mugabo bigeze kumbonera ku ishure niga 3e année primaire nyene nari derege rero je niyandikira abavuga rero ari ukuntu kandi urakunze gusanga rero sasa abana baba badivantiste bapande kote babangirika ari baderege nicyo kintu naco nyene maburi zik turi strict problem twatwirinda icaha rero ari ukuntu twigana n'aba type nyene batukure nanje kandi nari mugufi negereye igitaka nurara oya wongira byajemo izindi poem zikeya bazi rero cyo gihe abo bajama ndabandika mu bavuga ewana ndabatanga umwigisha arabavuza igiti arabakubita bimwe by'akarorero arabakubita kandi barababara kandi urumva bo bumva ko bamarama imbere y'abandi bana nibo bari bakuze mu ishuri ryose bace barambwira ati rero dutashe nuducika ati turaguhonda nanjye rero ndatitira mugabo ndihagararako tewana zera cyo mu ntwari rero dutashe mu grand frère nyine ati kwa twiga hamwe nyine grand frère ashitwagiye twiga hamwe nyine babiri batatanu rero acaraza asanga rero banshize muri ako gacercle kabo bagira bampuragura umwana w'imikofi yiza kwiga ibyo bavuganye ko barabishikanije kabisa barampaye ikofe ryiza vraiment
nyene arimpa n'umugirlfriend nawe washitse ndamubonye ibitete cyandarira bavuga ati je ndabonye ngaha wana byose yaje ndarira acaraza ngo bayiki barankubise rero nawe girlfriend nawe yari muto kurabo aravuga ati sawa ngo dutahe cyarantora ukuboko turagenda kumbe we ntivyahera wana yagaragafise mu mutwe rero agiye gufata déplacement mu ngo yankubise yahitanye ikibobo ciza akimucumita mu rubavu mwavye ndavuga ati siratuguye kaha ati turaba dukubita ko no kandi twaba hafi y'ishuri rero tusavuga ati twirwa tuja muhira umukecuru waratubamba aratubaza ko yaturugitse kujogwa no kwishuri rero turavuga ati aha rero ntitwiruka dutaha muhira twaciye twiruka tuja gukatisize twagarutse vyaheze ugatono ntenda kwishuri bise ubwo bataha barantu umuvyeyi karabana uragenda uko mbona biraheze gusa kuva ico gihe kwari ntibasuye kunkubita kandi narabashora cyane wabashora bitewe ubwo nubaho bari murashora abagenzi abantu aho bari shasinze aho bahereye ariko bakaba banyibuka bakuba barira babarire n'ukuntu ihangana Soso byari bimeze gute nawe Mana ya Jemba nakuze n'umwana w'imiteto kandi umuhereze muhira asha wanyene baragupfinisha yari bimeze uko okay duko turaza muri kohari arakunze gusanga naho nyene hari utuntu nk'utwo nyene n'ubu mukuze bimeze gute kuvyitwara nk'umukobwa ari muri kohari kandi akijijwe canke dufate dugerageje muri ivyo bintu bavuga ati byo kuronderana naca byo gukundana uri muri kohari mungana gutyo murakuze ashaka kubona ikibi n'iciza umuntu agerageza kuvyitwara mu gute apa yico tega mu badive hari ndero twakuze tubwirwa kuva kera batukiri bato je ndibuka ko hari umwigisha aje kutwigisha ngo muzasengera abagabo bana kuvuga ico ikintu twaragikuranye kuva tukiri bato gasengera umugabo utazi nimba ukeneye w'inzobe ukeneye muremure aho kavuga ati jozo mu mugabo mwiza rero ico kintu ko waragikuranye harageraho ugisengera atari muri ko kijyagiye ugisengera utazi byari ivyo ya harigero gara muri ya myaka ukumva ko tindakwiye kubasira Yesu ikintu kugisengera rero nk'ico gihe urahindura isengero chavanye n'umugabo ameze kuko saba ufise imyaka 10 canke 15 susa gusaba ufise imyaka 20 rero kwende rero makuranya urahindura isengero ukavuga umwene umugabo ameze uko nyene ukagivyo wawe hanyuma rero kubera ko uri umukobwa vrema kandi mwiza yiyemera kugeza akoreshwa n'abantu benshi ivyo birumvikana rero muri abandi benshi rero baza uragira shayivanye n'ivyo basengeye hama rero ukamenya ingene uvyitwaramwo kuvyo wasengeye nujya muntu yaje ubona bimeze gute kuvyo wasengeye bimeze gute bimeze neza reka mvuge Sanja wewe bimeze gute cyangwa cyari muri ndondenzi okay so mvuga abuti chavuga cha capitaine ajya capitaine so hari gihe umuntu abakubona ndabona ndende ashaka kubona mwasimenye ko umudive basanga je mu katolika cyangwa ndumukizwa nsengera ku isengero kanaka est-ce que mu vyakira gute nk'umu adventiste ari nk'umuhungu w'indi shengero aje nko kuba afroding bimeze gute mu adventiste mwese vuga ko pare ibi Sancha tubwira bimeze gute aho rero nicyo mvuga ngo umwe wese abazico yize okay nkavyishuye kuri pa yo mu kwizera aho rero umwe wese abazi uko angana mu kwizera kwiwe yabara amahitamo ku muntu giti ciwe that's why navuze ngo guhitamo umwese avuye ku ruhande rwawe jewe rero bana yanjye firstly muri eglise wacu kambuye gutyo muri eglise wacu ntabwo okay kambuye ko bitemewe gukora
gukorana ubukwe n'uwo N'uwundi, ya. bize baca baguca baca baguca so rero je namavuga bimeze gute ku ruhande rw'iwe wumva ashobora gusanga uwo muntu yujuje ya makarite yawe icyambere ntimusenga hamwe mugabo ni wa muhungu nyimba warasengeye umuhungu yitonda umuhungu ameze uku umuhungu akunda ibikorwa cyangwa mugabo ntasengera ahandi rero nkajeho kubisengera negezo hapa yuko nongera muri mba nshaka muremure yirabura par exemple nimba nshaka muremure yirabura ndongera ko yuko nshaka umu adventiste kugira ngo sinze mpungabane mu kutangura kugira ibibazo nka sa mbega duca bancaye rero ku byo nshaka ndabyongera ko n'ibyo nubatse Imana zompe uwo duhuje kwizera kugira ngo umuntu usange akora ibibazo Soso uvyumva gute nawe kuri ruhande rero nafite nigera nkora sikuvuga ngo abandi ndabazi ushaka mu sikuvuga ngo ndabazi abandi gusa nyene jewe karatera mbere ngirako mbere ya byose ya bya bindi byose uri umudiva n'ubu twabona guhamagara tukicara ahantu tutokwicara na kimwe mugabo ntabwo kuzana ati uri umudiva nicyo kibazo cya mbere uzabatizwa ryari cyangwa nimba utariwe uzabatizwa ryari nk'ubu Soso ibaze iyo shusho uko zigiko n'umuntu atari umudiva reka ndabareke ni mu bazanye amahirwe nagiriye nta n'uwo bavyiyumvira kubera iki baranzi ko ndiba muntu hari imbere ndagushimiye baranzi ko ndiba muntu namira hari imbere nande yayirimbye ni jewe erega biba bigoye n'ubundi rero uwo muntu kwa approachinga biramugora nawe avuga ati none gasha ndabigenza gute sindi muri ibyo ngo tuzohera mu baririmvyi sindi muri ibyo ngo tuzohera muri G urumva rero ari usanga binagoye imbere ko approachinga n'umuntu niko mufite rero n'agasanura ahantu muhurira usanga bigoye kwe mubona umunsi washobora guhurira ngaha kwa muvayo nk'ubu twahuye ugasanga turagoye buye igihe hari ikivuga mu badiba kivuga ngo zana umwe utakaze n'umwe rero bene okuzana nakibaye ego wozana bukebuke ugasanga birakunze urahindukiye uciye uza aho igikwe cyo kiba cyumye abaje bakatudefiri okay nkuko wamwajije Soso ati ihe image reka nande ndabaheti ni mwihe image niba bishobora kuba byarabaye nko muri eglise wanyu sinzi ko birashobora kuba bimaze kumva byose n'ibyamavyera birashobora kuba byarabaye bahungu barakunze kuvuga ngo idini ry'umukobwa ngo n'umugabo rero icyo muri abahungu b'abadiva ashobora bazana baca babazana nk'umuvyeyi gusa n'abakobwa rero umukobwa jewe nkunze kubibona umukobwa yagiye muri indi eglise yego baraguhana gusa nyene hari gusanga bagiriwe n'ubuntu ugasanga n'umugabo wawe basi hari ukunda gushigikira ati ukamuja gusenga rero aho bikundira baraza mugabo vyase naho usanga bagiye mu yindi shengero kandi utabitekanye rero aho bigaca bigorana basanga nimba ari umuririmbyi wabihevye rero ku bakobwa ku ruhande rw'abakobwa ntabwo ngira ngo bikunda kugenda neza nk'uko babishaka usanga nyine abagabo bagutwaye n'ubundi uba uri munsi y'amategeko yabo urumva usaba nyine ko wemera jenga ndabahe akabazo kamwe tukiyumvira aha nyene no musi birashitse Chacha Soso urahuye n'umuhungu usumudiva mugabo uwo muhungu uramukunze siko simvuze ntumuce munyishura ngo urumva ngo nocanyerageza nkamuzana uravyumva uvyitwaramo gute amanda kwishura nk'abakristo cyangwa ishuri Chacha natwishure birashitse vraiment n'ukuri uwo muhungu n'ukuri kandi murahuje ivyumviro ni wa muhungu mumva yuko ibitekerezo ni sawa mugabo abuze ikintu kimwe sumudiva ntawewe turage tureke kurinda tuja kuri muri principe zanje par exemple jewe
ndashaka umudiva ko ndakunda ibintu byo kuririmba sibyo kandi urumva banciye n'umuririmbyi urumva bisa nkaho bihagazemo ukuntu so je muri principe zanje abusabata rero urumva sinumva ahantu byoca kugira ngo cenda ukunda utwari mu advantage ariko arasivuga ibidashobokera umwana kuri Yesu birashoboka uvuga ko rero wamanishure kidivenye uko no kwishura cyangwa wishure igikristo cyangwa umuntu wese yishura ukigenda hariya avuga mama no muntu namukunze kandi wamuzera rero ko hari ibyo nkeneye hari ukuri namenye ntashaka kuvamo ndakeneye umuhindure agatema umuhindure byabaye ni mugenza gute niyo byankana hori adahindutse oya babira ashobora no kuvyemera mugabo gasanga uvuye mu mutima n'ubimukunda hariho kuganira muravuga iyo umuntu mukundana muraganira sibyo rero nimba abona ko ibyo kintu atekubangamira naho bishika bigahinduka umuntu n'umugari kuko abanyarwanda bavuga umuntu n'umugari umuntu munini rero naho iyo bikwemerera aho gasanga nta nabikoze rero tuvuga ati Imana je ndagiye asha rero mfata umutima kizabanzorwa umuntu kubera ko nkunze kuvuga ni Imana ngo uwo wavuye musiko hataragira mu rusengero turi imbavu muri imbavu rero ujya wavuye ashobora kuba atari umudive ugasanga ari n'ahandi ntiwacunga nka kubera ibyo wenda wogenda kuba utumwe ushaka ko umuhindurira ariko mbwira abantu bamukaba twese ndimo siko ndamusharira urumva kubyo ushaka ko azohinduka usanga azohindukirira hariya bwarabaye mukazogaruka kubatizwa mweza n'ubundi baba baraguciye inzira z'Imana zirenga igihumbi ushaka gucisha mu inzira z'Imana zirenga intobora dasukana nkumva ko Sancha ngaha urumva ntibikunda urumva aruko mugabo Soso urumva yuko ari comprehensive oya kurabira ku mpande zibiri kitakunze kishobora gukunda manu uvyumve cyo uzomu umutima kubera ko hari intambara ntosho nyene Imana kandi ntacabagaragara cyo kwihanganira sibyo hari ibintu ntoshobora hari ibintu bitokunda canke hari abenshi generally bazi ko bavyishura kubera igitinyiro ca mbere atari kubaca ahubwo umuvyeyi wanje azovyiyumvamo gute murumva yuko muko murabeshera idini bobo bariko barabeshera idini mwebwe n'abavyeyi umuvyeyi benshi bafite igitinyiro ku bavyeyi sivani igitinyiro ku bavyeyi umuvyeyi yarakwigishije kuva ukiri muto gushika ugera aho ugeze rero ubonye umugabo araguhinda ibintu by'imyaka yose yakwigishije we n'ibindi urumva kandi no muri wewe ariko no muri yawe hari ikintu uba warakiriye sivyo kivuga ni ikintu kwereye sinagiye mu kago usanga bigoye vraiment usanga bigoye cyane gose kandi biratahuritse twako turamubwiye yuko umusazo muwa muri chorale kandi iyo twakiriye abantu muri chorale ntushobora kugenda bataducishije ko agapera canke baturirimbire mugerageze muyumvira indirimbo muhuze amajwi abantu bako dukukira mu Kamo TV babashe guheza gigo kandi twagiye nduidegevya naco ninya Yesu yambabariye vyaha nakuwe kw'ingoyi z'umwansi zose shimwa Yesu mbikesha wewe bava umuntu ngo aririmbye ngo batsinze kabiri right ya nuko turi novuga mu guheraheza ni nakaye kajambo umuntu umusangiza nk'ugwaruka jeune kubone bakunze kuturaba ku Kamo TV ikintu muwasangiza mugerageje kuraba bino bihe turimwo mukaraba ibintu bibangamira ugwaruka rwinshi n'igihe kintu usangiza abantu Soso abajana cyane nagoma ndababwire akaya bya bindi byose mwibaza yakabusirimu rwose mushaka
niyumvira gusenga ukegera Imana n'ibyo ni byose yibaza bon abajene turakunda kubaho neza turakunda ikirori sirto abakobwa turakunda gusa neza rero nagomba ndakubwira Imana yego nizi ubugo nyene ngice biguha ariko akayo kuba uri umukristo cyangwa kuba uri ikindi kintu abakobwa mukunde gukora kuko Imana yo kuririmba Imana yo kuba umukristo Imana ivuga ngo nzohezagira imirimo y'amaboko yanyu kuvuga ngo rero dukunde gukora basha dukunde gukora dukora amaboko mu mpuzu ntitube basaidia dutega amaboko dukore Burundi burakeneye abantu bakora rero dukore kandi dusenga nibaza ko ibyo bintu byavuzwe n'umukuru w'igihugu rero dukore dusenga abasha twiyumvire cyane twegereza Imana hanyuma nzohezagira ibyacu okay Santia okay sinoja kure cyane ubundi nyene ashaka abajene bisaba ko dukora umwanya w'ibirori no kwigira utubandi tubyekarte tuje kure yabyo dukore twiyubake kubera ko tuza gukora dushaje izindi zo nguvu dufise tuzikoresha kizima kimeze fresh apa ivyo rero nyuma y'ivyo byose tuje dusenga kubera ko Imana ni byose kandi naco dushobora kuyiburana twayisenze nkuko yabivuze gusenga dukora dusenga ni ibintu bigenda bijana iyo ukora rero ukanasenga Imana iguha umugisha muri ibyo bintu ukabisanga umujene atobye usanga umujene ameze neza uhagaze neza ugasanga n'umuryango rimwe na rimwe urakwikora ko ati biba biryoshe umubyeyi ashobora kuba yicaye ahantu akavuga ati jewe vrama nta kibazo mfise iyo naburaniwe ndashobora kwikora kuri Soso nkamubwira ati mwana urana bitana abavye kandi yo kungurana aranasenge kandi rero maze kubutamo cyane gusengera imigisha kacimbe ba imigisha mu bafuta kabisa reka ndabashimire Santia na Soso kubona ikiganiro tugize kimeze neza harimo ubutumwa bwiza nibaza ko ugashoboye gushikira abariko baradukurikirana je nibaze yuko nigiye Soso kubikora ko nkabatumira yuko muzoshika hano gato zohashika atreta nitwogenda tutawagiye ako kantu karimanika yogenda umwana muto yogenda ndashizemo akandi kantu tuvuga ibibazo nagenda ntabatayemo uko mutubona turaba membre ba Holy Voices Band ngende kuri YouTube channel ya Holy Voices Band kubitaka kazogera bagire sabone following kugira ngo tubatayemo akantu akaririmbo notification kace kaza hejuru kuri screen cyangwa ugenda murabeko tubaza ko bo baza kudufasha akazoshira ko link muri commentaire ya mbere bazoshobore kubona Holy Voice nawe n'umufana wacu nawe n'umufana wacu umufana cyangwa umukunzi ntawe ubizi n'umumambre nukuri turabishimiye cyane Soso Santia reka Imana ibahezagire cyane gose mufisa amajwi meza cyane gose nibagiye kubabwira ameze neza nibaza yuko baza kuja kuraba kuri Holy Voices Band kugira bashobore kubandanya babona ibikorwa byanyu bakunzi ba Kamo TV turi ngaha byinshi mwabyumvise byo twagiye turayaga nibaza ko zosubira bw'indi ganiro ciao arasanga ntibigeze ngako nayo